yapimye mwijoro acakoma induru acavuga ngo je ngo nariko ndamuryango inzara ngo mu bihimba vy'irondoka ngo uriko mugenzana mu bihimba vy'irondoka kandi mutari muryamana utanumve kubera iki ngo ankorere bimwe yari karavuga aca tangura guhindura yahora yambaye inguturiya ntangura tangura kwambara ipantaro burya umuntu w'umudamu atanguye kwambara ipantaro tubona ko byahindutse iryo kosa rya mbere yatanguye yego yaragezeho mu ntuzenya arateka indya dufate aracumba ubugari acarahonda ibicupacupa arabucumbana acarambikira ngogi ibicupacupa yego mbo ibindi abishira mu ntuzenya mu mazi inza kunywa mu bisanzwe nk'ukuntu twabonanye nawe je nk'ubu je nari umuyabaga n'umusore mfize n'amahera je nari mutuye mu matawuni ndamuzana kandi avuka ngaha nyene avuka ngaha mu Kayanza wari wamutoye tawuni yari kakorera iki tawuni sindakitahuye ico kintu none kitagishize mu mazi vyari kuba bihuriye yite yuko aricyo nagira ndamwicishe okay dufate yuko aricyo nari kumukoresha mu bihimba vy'irondoka dufate akambwira ata ngo wewe kubera yaraza yinyoye utuyogaga ngo wewe ngo wapi ntangorane nimbe wapi mugabo ntangorane hari igihe bizoja ku murongo ashaka kunyica agira gute yamfashe mu buzima amagara wanyice ngwa nkure muryamye yego ataco mupfuye yaraduka uko nyene canke mwaba muriko muravugana agashavura hari hahandi nyene hamwe nkubwira mw'ivyo nyene ndiko ndakubwira yampakije isafarizi nitwa Amajambere Emile mugabo wowe mbona umengo uracari muto ntukuze gose sindi muto kandi sinshaje yego nawe wagize ikibazo nyabakigwa Emile je ikibazo nagize je nk'umugore wiwanje jewe twaranditswe turabagana turavyara abana bangahe abana batatu bigeze aho turabana mwagize mariage ryari sinkibuka tumaze kuvyara abana babiri bigeze aho ugira gatatu twari dufise amatungo mu rugo ndavuga ati urugo ruko ruratera imbere kabisa ukora iki wundi usanzwe ukora iki wewe ikindi korodoni inyuma yaho twarabyaye undi mwana Imana ikira namuhamagara inyuma yaho caravuga ati jewe rero ubu ndahagaritse sinzosubira nta ngorane kubera abona amatungo ariko araduga none ni igiki cyabinjiriza amafaranga uvuga yuko amatungo yaba ariko araduga jewe narabibona ko ivyo bitungo nk'ibitungo vyarunguka wari worora iki zari impene n'ingurube impene n'ingurube hanyuma ukirere acabona yuko amatungo ariko aratera imbere acavuga ati sinzosubira kuvyara aca tangura guhindura yahora yambaye inguturiya ntangura tangura kwambara ipantaro burya umuntu w'umudamu atanguye kwambara ipantaro tubona ko byahindutse iryo kosa rya mbere yatanguye yego namubwira ati jewe rero ngiye ku isoko ze kuza utore uduharage utahane muhira yego yaritabiriza nkarindira kwatsa nkabura bukira nataha nkasanga ntawe uhari nkavuga ati abo bana bahari nyoko wanyu ntawe uhari toyari yagiye ryari yagiye mu masaha yine ku mutima noneka umudamu ariye baramuntwaye karabaye ndavyihoza imitsi iguma iragenda
nikawusha akanyuma niho ndongera ndabimubwiye ubwira ate gutora ibiharage n'ubundi isanga sihari ku mugoroba jewe sinabiravye kubera navuga ati n'ubundi n'ubwa mbere byarabaye reka nikawushe mugabo nzokomeza ndabimubwira yuko afise amakosa urabimubwira cyangwa wacokoreshe giti kubera nakoresha mu majambo nta giti nakoresha hanyuma akambwira ata ngo wewe kubera yaraza yinyoye tuyogaga ngo wewe ngo wapi ntangorane nimbe wapi mugabo ntangorane hari igihe bizoja ku murongo aho rero yishimira itwo dutungwa twari mu rugo sinzi ukuntu rero nagiye ku isoko ntashe nasanze byose yabijyanye ku isoko yabidandaje zari ingurube zingahe n'inkoko wambaye ingurube n'impene zari impene zingahe ifise ubwagazi n'igishwi n'impene n'umwagazi wayo igishwi n'umwagazi uriko uraja haruguru umwagazi w'impene nagira babyita ikibuguru n'ikibuguru gikuze bene impene ifise n'umwagazi sanga byose yabishoye sanga mu ruhongore hose nta nakimwe gihari nsanga nihari mana atanavuga sinzi ukuntu nari hanze numva ariko kubaranje ngo reka duteke n'ingoga ngo twijyamire ngo burya nasobwa biramuraba ariko nyine avuga akabwira abantu ndadodora aranyumva ndinjira nari mfise mbere n'icupa y'ivyeri navuga ati jewe waramutahaniye yego icupa y'ivyeri waramutahaniye cyangwa waruje kuri nywe kumbe nawe nari ndamutahaniye ati hamwe akiribona gusa avuga yarifashe ngo nukuntu nanyoye ubwagwa bwonyene ariterese ke ryose kidajata ngaha ayo mbona kwa ruhongore nta kintu na kimwe gihari timbeka bya bitungo habiriye kuri kurambaza ngo nzobikubwire ejo tayatiraba basi nimba wadandaje nanje basinze kugura n'icupa wari wishakira icupa gusa kwari kugira numve ko anyemerera yuko yadandaje ngo nejo n'umunsi ngo none ngo urinze uzane icupa ngo noneho ntiwanyoye ati nta ngorane buraca bukeye ati none biri gute ngo yangurindira ngo ari ngo hari umuntu yanyeretse ngo akantu ngo uzohava tugura eka parcelle aho wari warubatse noneho mwari muba cyangwa wari upanze oya ni inzu yiwanje nabo twaba mu nzu yiwanje hanyuma ati none ni nzohakwereka nca nigira ku kazi nigiye ku kazi ntashe nasanze ati byose yatekeye byose atana kimwe gihari yagiye umwana niwe yambwiye ati mama mukuru ngo mama ngo yasize atubwire ngo agiye ku kazi ngo nitwabona ataje yarasanze akora iki nawe ika yari umurimyi wo muhira none kuvuze ko yabwiye abana ngo agiye ku kazi guhangayika numva ko guhangayika abana baca babwira ati nimwabona ataje ngo atatashe kare ngo azoba araye umutima kubera naciye niyumvira kumbe yadandaje bya bitungwa burya yari afise undi murongo ariko arajako tiburya ngaho kabaye darindira wapi bukeye wapi muga mwari mwanditswe mu mategeko canke mwari mu bantu byose urafise iyo wamukuye yararongowe baramugushinga oya mu bisanzwe nk'ukuntu twabonanye nawe je nk'ubu je nari umuyabaga n'umusore mfise n'amahera je nari mutoye mu matawuni
ndamuzana kandi avuka ngaha nyene avuka ngaha mu Kayanza wari wamuteye town yariko akorera iki town yakora ikiboyi ikiyaye yakora ikiyaye kubera nari ndamuzi ko avuka ngaha ndamuza nino Gatumba nawe wari usanzwe uri wino nyene yego ngaha nyene muragira mariya mugayi wabo ntawe wari nari ndahazi ntimwagushingiye kurya abavyeyi bakamuzana bakamuraba yavyaye yagize wari uzironderera none we waciye utangura kurondereraho umubuzi maze kumubura bukeye bwaho umunsi ugira kabiri niho naca numva ngo uri kurondera umugore wawe ngo yagiye i Bujumbura karabaye none ndabigire gute none nk'ubu ku mwana uwo mwana uwa mbere afise imyaka 10 ubundi afise 6 ubundi afise inga none je nzobigenza gute jewe nzoza mesura mvome mpigi inkwi nje kurondera irasi nzobigenza gute narumva ko yari afise akazi kenshi nawe inkuru y'umwana rero isubira inyuma sinzi ukuntu nari kawushije umwaka wose mbona araje abana bari iwanje nako niko yumvise umwana mutoye agwaye araza arabatora atari hondi aca arabajana no kwase Jean kwase kuri wabo bana kwase ni wese amuvyara jewe kubera nci wabo kwase kuri wabo bana numva abandi bana banzi bazi nabo bana ngo nguwo saciye ngaha wowe wari watashe urabura abana kandi ni wari nariko ndagitaha nta bashika mu rugo numva umwe araje ngo rega papa ngo mama yaje ngo yaje kudutora ngo yatuzaniye n'imutsi ngo ujya turi ngaha nta ngorane tibanza ahubwo manze mu mwonke namwe mbese nari maze iminsi wavuga utaranduhuriye nabaratwara amara nk'imisi nk'itanu sinzi ukuntu bakoroganye nase toye tabo bana je jana nimugende murane naso tije ubunye zino vyemera yacavuga ati nanje kubuzuka aje arabaterura bajana kwa nyina kubera nyina nawe nyene rasa ntibabana nawe ntibari kumwe aca baterura yabajanayo kandi kubera ise amubwiye ati nkurira uteme kuja kubajana kwasi nkurira acajana kwa nyina atayo acongera yimanukira i Bujumbura acongera yimanukira i Bujumbura abata haheze imisi abana babonye nyina n'ubundi yarabahenze yabataye kwa nyina kubera umwana mu isanzwe so kurerwa kuri nako ibikunda nabonye bose bazanye n'ikinyane nyina ntangorane ndabona mwaduhiwe ticenzo bagumye mama yarigiriye ntangorane ubugira kabiri haheze nk'undi mwaka acarongera haza yumva bari wanje acarongera baza kubatora yongera basubizanye kwa nyina jewe nanje namubwira kubera yaraza kuntera hinduru ankorera abo bana baba hari ngo nindamuhirasyo tinone ushakirasyo nyabaki ngo yabana none nk'ubu unyi bamaze iminsi bajya ibyubaha ubu rero ko waje ucuza kumbuza amahoro ndagwirasi nimba ushaka irasiyo utaha mu rugo nanje njya sawa ico gihe cose iyo myaka kubera urumva wambwiye umwaka wa mbere yaragiye mu nyuma hari umwaka aragaruka mu nyuma arasubira agenda hari urundi mwaka no kuvuga ko yari yababa 3 irenga mwari mwarabanye wari warigeze urondora ubundi nta wundi gushika no ubu unyi umwaka ugira 6 mwarabanye n'umugore niturabana rega n'umunsi ndabihana ntimurabana none kubera ko utayigeze usura kwimvira kurondera ubundi mugore akurera abana je narabyatse abo bana bamaze gukura
kubera naciye mvuga ati ko mbonye ko bakuze nari ngwaye bukiri bupeti umaze gukura mvuze ati jewe nimba riraha narayikoze ico narondera narakirose narondera abana umutungo nawo warahagaze kubera burya ubushitunga nikomeze ati je ndahagaritse gushikaho ruzocika yarongera amanuka i Bujumbura inyuma yaho arongera aragaruka azantuka je nasaba ndamubwira ati we nimba wumva neza jewe laba yuko urumva ico nasaba yuko nanje ko noronka ubwigenge umaze kumara imyaka 4-5 none wumva ko harimwo akantu karige nawe ntiyageze asubira kugira mariage sinobimenye none yamaze kuza kwanga nawe wakorewe ihohoterwa iri inyuma y'ivyo byose ko umugore yagutaye ko kandi yakunyaza amatungo nibyo waragiye kwitwara none yego natanguye kubahuza abahuza ti none wewe wumva twoca urubanza oya ubwa mbere ahantu yari yagubiye bamutumye ko ntiyaza yaca yimanukira Bujumbura akora yiki none Bujumbura nkaba nomenya ikintu akora ubu rero haheze nk'imyaka nk'ibiri atagarutse ntaza no kuraba n'abana ubu yarahebye abana bariga none higa abana babiri kubera umwana w'umuhungu yavuze ati none papa jewe mbona maniga ntatekanye nk'ubu unye none twoza tupfa ku ishuri twese ninde yoza turondera ya saa sita rero nani byo bonashobora byose ni ntangorane waciye mureka araheba ishuri none umuhambira uwo mwinginga akagenda ku ishuri yambwiye ngo ubuzima z'ishuri ngo ntazi ukuntu bizogenda ngo azorora ngo agire iki ngo aje mu bindi mu gifundi by'abandi bakora ati none wewe uzoshobora igifundi oya basi nze ndakujane mu mashuri y'imyuga yego nagorana yego kwe nje numva ndyohe gushika rero n'ubu ni kuvuga rero urubanza rwawe ruri muri sentare ubu nyine oya nk'ubu nituye nyakubahwa Boniface ndabimubwira arambwira ati wewe rero utugende no mu bahuza kandi ubaze neza n'ahantu yoba ari cyangwa aje bamutume ko asigure neza asigure yuko atosubira kugaruka kugira nanjye ndondere uwundi none wumva reka ndacyari muto kandi wambwiye ko atavyo ushaka oya ibyo ndabivuga kubera reka ndabivuga kubera nyene wewe uco byumva none ndabyumva gute ndabyumva kubera urazi impamvu none wumva noca saza uko nyene nkaca ngumukonye niho wambwiye uti iraha narariye urumva imbana narariye nashatse abo bana bakure nari nashatse abo bana bakure nufise ubwoba ko none n'uwundi nibaza n'uwundi azokugora oya cyangwa uramufise mu micungararo ugumuraba hajya ugumuraba ukavuga uti uyu unye niyo byacamwo uyu bita nka nzoca ndaba uyu unye uyu ntiyonkoroka ari igicambyaro keza kiyeseye mu mitsi niwe ushaka reka nuko nye nawe wumva uzoburongoye none kurongora nagira barongora umugore kubera bamukunda none wowe urongora umugore kugira abe umukozi canke urongora umugore kugira umukunda niko navyaye hari igihe usanga uwo nozana n'ubundi avyara kubyo bari bibazo ukwere none wumva wazanye ereka ngaho ntiwobuzanye umugore wobuzanye umukozi amesuri mutu numufata ahubwo mbere ujya vyara kure ni umusurirwa nande ubu umwana w'umusore niwe kumesura yego okay reka mu mpera uyu nawe nibaza ko twari tugeze tubanze tugejeje mu nyuma reka tubanze tubaze uyu mutani sawa yego ni sawa mumeze neza mwitwa bande
Bo nitwa Minani Gerard. Minani Gerard. Uvuka ngaha nyene mu Kayanza. Mvuka muri komini Kabarore mu ntara nyene ya Kayanza. Ego. Usanzwe uba ngaha kuri centre canke wajuva hariya nyene Kabarore? Mva muri Kabarore nyene. Niyo wajuva? Yego. Watwigoreye gose n'ukuri wakoze kuza ngaha. None rishira hamwe esa? Yego mu bisanzwe nsanzwe nyene nja no mwirishira hamwe. Yego. Usanzwe uza ngaha muri rishira hamwe. None umaze imyaka ingahe muri rino shira hamwe? Imyaka yobishika nk'ibiri. Imyaka ibiri. Urubatse none? Oya sinubatse mugabo narigeze kubaka nyene. Byabaye bugorane. Mwarababanye n'umupfasoni wawe? Mwapfuye iki none gamuta? Basha ni ibintu bikomeye cyane. Yego kuko mu bisanzwe jewe nagize mariage muri 2006. Mugabo muca murabyara abana canke ntimwaronse abana? Twarabyaranye umwana no kuvuga haciye haba ibintu dufate biza nk'ibyihohotera kuva ico gihe nyene kuba tukira abageni. Kuva muri abageni? Yego twebwe twatanguye tukira abageni. Yaguhohotera gute n'ico gihe? Numva muri ico gihe no kuvuga akiza akishika mu rugo yaragezeho mbona ntidutangura guhuza ibyiyumviro kuko urabona nko mu bantu babana bagira ibyiyumviro bagahana ibyiyumviro n'ibikorwa n'ibyo kurondera jewe nimba ntanze nk'iciyumviro c'ukuntu byoba wewe ntiyacyumva ikiwanje kugira ngo tubitahure neza haba habaye nk'iki ni nko kuvuga ati burya rero ubu tugokora hajya tukaharima ibintu ibi nibi ni ukuvuga rero ntanze ndamubwiye icyo kibazo cyo kuvuga ati dukore hajya tuhatera ibi nibi wewe nawe aho ntiyahakora nawe yaca ashaka kucakora ahandi. Hanyuma urumva ni ukuvuga yashaka yuko jewe yarije nkorera ku mategeko yiwiwe ayiwanje mugabo oya. Wowe rero nawe ntiwashobora guseda donc ntiwashobora kumuhebera? Nta numwe muri mwese yahebera uyundi? Oya urumva ico nticyaba. Wowe wifuza ko aguhebera? Wowe wifuza ko aguhebera kubera umupfasoni nawe akifuza kumuhebera? Urumva yashaka yuko we ari we agira intuzenya ijambo jewe nimba mbwiye ati dukore kijya tukaca dukora ico nyene mugabo ku buryo rero jewe kucyo mbona gifise intumbero je kuko naramuhebera kuko nabona yuko ari kiza mugabo wewe nukuvuga icyo yakora wewe ni ingorane ntamuhebera nuko nasanga icyo akoze ati kitajanye nicyo mbona cyofasha kuko cyo duteza imbere. Hanyuma byabandanije gute kugira ubigeraho uvuga ko ari ingorane zikomeye cyane yakoze iki? Urumva no kuvuga haheze ari umugeni dufate haheze nk'indwi mu ndwi zitatu. Haheze indwi zitatu no kuvuga baratwubakiye mu ndwi gira kabiri. Mu yindi ndwi gira gatatu y'inyuma dufate yaciye akubura sikakubuye mu nzu acagenda iwabo. Yaciye aterura ibintu byiwe byose aratwara? Yaciye agenda iwabo tutashwanye tutagize. Yagiye kubera iki none? Kuyobera. None yakwagirije iki? Yari yakwansiki? Naragiye kumucura indwi iheze. Burya icyo yaciye avuga yavuze yuko ashaka ubwigenge bw'uko mu rugo mu inkono dufate akateka wenyene. Donc bijya bya ruguru yuko umumama aba asangira inkono nayo nabuko. Wowe rero urumva ntibari bwamuha inkono. Nico conyene yari yifuza. Yego. Je ndavuga ati no nico iyo tukivugana hari ingorane ivyo ntibisanzwe hariho hose siko bisanzwe bigenda. Kwatari ibintu dufate umuntu yovuga ati ni ikintu yozoguma hari ati ubwishatse wese kuko baca bakimukorera kandi atagwankoro urimwe atani nabirimo none byari kurinda kugenda uko burya no kuvuga hamaze kuboneka inkono rero niho ibibazo byinshi rero nk'ibyo byagiye kuza bikurikirana jewe atakibazo mvuga ndamubwiye ati burya rero je kuko akazi nsanzwe nkora nsanzwe nkora akazi k'ububaji ko kubaza dufate gusaturaho ubaza n'umusomero. Okay, hanyuma ngiye nko ku murimo nkamubwira ati burya rero
urakora hajya nanje ngiye kurondera uburyo bw'imbuto yo kuhatera ngo yego aho nta mwana muraronka muri ico gihe nta mwana turaronka mbo nimba ngiye ku kazi nawe akaca mw'icyo gitondo nyene nkiva muhira nawe akaca ava muhira aca agenda iwabo akirigwi hari kure y'ikabarore aho iwabo yavuka hari kuvuga kure wewe yava ntihari kure cyane umugabo we yava muri Muruta nanje mba muri Kabarore ni nk'amasaha ngaho uriko urahagenda n'amaguru reka si kure cyane sawa hanyuma agaca agenda akirigwa iwabo akirigwa iwabo hanyuma akagaruka ku ni mugoroba ukuvuga nagaruka ku mugoroba nkasanga mu rugo nta muntu ahari no mu nzu ntihana shushe ntihanacanye ntihanagizene wari warubatse mugabo aho muhira donc na hamwe wamubwira ngo akore ntiyakoze urumva no kuvuga izo saha ukugura umuhira nawe yakuye ukundi inyuma zanje nawe acagenda iminsi yose bukaba ubwo buzima bwa minsi yose yabikora minsi yose urumva rimwe yarakora nko muhira mugabo nahone atari igikorwa jewe ubwanje menga ndamuhase nimba ndamubwiye igikorwa yari no gukora ku buryo ndabivuze yaca kireka akanyereka yuko ategerezwa gukora iki wiwe hanyuma mbo aje rero nukuvuga ndamubaza ati none byagenze ni hahandi wahakoze canke byagenze gute ngo niwe urantegeka se ngo weho nagutegetse nawe uri kuraca ivyo mbere bikanyobera dufate mbere nanabajije n'ico kibazo urumva niriwe no gukora no kunshakira mbere ibyo mfungura akaca biva kubera wabibajije kubera mbajije ntasinagwanye sinagize none muri ico gihe abikwimye agaca yeba guteka wacugira iki ico nakora je nararaba kuko sinagwana kandi sinagirana naba nacotse kandi byasaba yuko nubundi nsubira bukeye nja ku kazi ico nakora hari gihe naca ngenda nkaryama utafunguye ntiwashobora no kuvuga uti reka basi nirondero twongera vume ndara ndatuye yaranyobeye kuko jewe nimba ari nivyo nazanye naca nshiraho nyene kuko naraharura jewe kuba nazanye umufasha akaba ari je ngaruka n'ubundi nkagira bica biboneka nabi yuko dufate ari je ngarutse nkaja kuntuze nkarondera ivyo njya kandi mfise ububindonderera akaba yanse kubindonderera naca mbona yuko bica biboneka n'ubundi nabi wanje okay none gamuta byavuye bibanda mwaragumanye canke mwahavuye mudesida kuvana kubera iyo mvo nyene canke yahavuye yongereza ku bindi bihe urumva byagumye bikura uharure kurumva ndiko navuze guhera ico gihe wumva nagira mariage ama kugera ubu byagumye bikura yego arageraho n'ubundi mu nyuma byakuze cyane kabisa hamwe bigashika nkamara nk'indwi yanse kuntigira ibintu mfungura mugabo we byashitse agafungura nta atakintu na kimwe nigera ndamubwira ngo yarateka ivyarya wenyene we ntagusigiye ko yarateka agafungura wewe mugabo jewe ivyo bigashika kandi naho ndi kuntuzenya kuko ako kazi twakora kuko gashaka kurya anamubwira ati nda uransanga aho ndiko ndakora urabe uko bigenda urabona ko imfungurwa mba nazizanye uze kunsanga ku kazi nakamushikana mu rugo yasanze ku kazi rimwe anzaniye utwo mfungura ivyo rero byarakubabaza wewe burya ndageraho rero none bashiba ibintu tuzobibamwo gute ko mbona umenga biragoye ndaraba umuntu umwe ndamubwira ati burya jewe hari ibintu binyobera je numva umenga woza gusa byarangiyemo jewe nkumva bikananyobera n'ingene none abisobanura nkumva umenga mbere ndabibwiye nk'abantu kamenga sinzi nkeka bo gutwenga canke kamenga nkeka bontwenga kuko ego bikanyobera byose napfiriye imbere nkimara rero kubwira uwo muntu uti amere nk'ubaza yumve burya ndamujanye ndamubwira ati jewe ndafise ikibazo kiniki nukuri je cyaranyobeye sinzi ingene mwokimfashamwo mukabaza mukumva bamubaji uwo muntu akize ngo amubaze kumwumviriza yaciye yivumbura aca atekera utwi wacu aragenda niwa nico gihe cose nta n'umwana n'ubundi mwari bwaronka nta mwana yari afise imbanyi
okay aca aratekera aca aragenda aca aragenda yego agiye amara y'amezi 3 iwabo nawe wari wabihevye no kumucura waciye ubyibuha jewe nanje urumva mwuwo mwanya naciye numva umenga kuko naguma numva umutima waguma uremba kuko aha kuwukiza yaguma utera ibikomere nageraho nca numva mbere ntuje mwayo mezi niho nageze numva jewe umenga ndatuje mwako kanyamera nk'uruhuka nca nongera ndasubirayo ndamucura arataha aho umwana yaramaze aratinda turaronka umwana turonse umwana burya biguma kwa kundi icyo yakora rero ni ukuvuga hariho abantu usanga mufitaniye nk'amatati mu byerekeye amatongo usanga umenga si ibintu bya neza ukasanga rero nta migenderanire no mu mibereho jewe iwanje tuba dufitaniye n'abo bantu we yaca agendana nawe wewe rero imigenderaniro ica iba myiza irakura iwabo n'abo bantu mwari mufitaniye amatati we kandi ibyo we rero ntavyo wari ushaka ya urumva ni ukuvuga haca haguma hahurira handurukiramwo n'ibindi byinshi bivuye hahandi kuko wari wifuza yuko amatati urumva ko ari hatari nawe rero akaba ari we baca babiki inshuti inshuti zari kuba izaho yagiye dufate mu muryango wowe urumva yaba inshuti cyane n'abo bantu mufitaniye amatari nico wowe wabyakora nibo baciye baba inshuti inyuma kandi no kugezana n'ubu kandi urumva ni ukuvuga ibintu byagumye bibyuka muri bo ni byinshi cyane none ga mugenzi ni iki cyatumye muvana burundu uvuga uti jewe ndabihevye byose ndabivuye ikintu cyatumye tuvana burundu ni ukuvuga handurutse hazamwe ibintu by'ubwicanyi gute ibintu by'ubwicanyi byandurutse ageraho rero ashaka mu byo aramutse angaburira ampamwe ibitariye none wari ufise ivyemeza vyavyo nk'ivyo byagenze gute ivyemeza byarabonetse kuko yaragezeho mu ntuzenya arateka indya dufate aracumba ubugari acaraho ndi ibicupacupa arabucumbana acarambikira ngogi ibicupacupa yego mbo ibindi abishira mu ntuzenya mu mazi inza kunywa urabibonamo neza cyane mbo no kuvuga hariho n'ibindi bintu gusa jewe sinabimenye neza ibyo ari byo nyene ntazi uko bimeze no kuvuga naratumye ko umuryango uraza bose barabibona no kuvuga ico gihe bimaze kugenda ku cyonye waciye witura ubutungane baramufasha baramufunga kuko nibaza yuko iyo bigeze ngaho onye biba birenze gose wowe nawe waciye ukora iki ico gihe none gamuta ico nakoze ico gihe urumva abo dufata abo banyamuryango baciye bavuga ati none ibi bintu baratohoza barumva uko bimeze tijewe nimumbwire ibi bintu kuntu byoza nawe mu kwikuza yo yavuga ngo niwe ahubwo ngo yabikoze ngo ibintu none ko ari je nabikoze ni je nacumbye none icyo gihe umwana ntiyazijyako oya kandi wumva ari byo yaba yabikiye jewe yari yabikiye jewe ngo nge okay no kuvuga ko ico gihe amaze kubibwira abajyango we ntiwashoboye kwitura ubutungane ngo uvuge uti ibi bintu ngomba nitura ubutungane bantunganirira mu mwanya nta butungane urumva bavuze ngo barahanuye ngo ntibize bisubire ngo ntihagire uzongera ngo kubisubira kuko mu mwanya sinitoye ubutungane mwaciye muvana uwo munsi nyene none oya kuvana kwiwe haragezeho kuko twavanye biciye mu butungane nyine kuko byagumye bikura none naho kuko yaragezeho n'ubundi mu nyuma turaguma ngaho mugabo urumva twabanye tuguma dukebana kuko ku kintu cy'ingi urumva naguma ufite amakenga ko hakugirira nabi yego ndamutse dufate dusangiye no kuvuga twarasangira nyine ambiki niba ari byambikiye no kuvuga sinarara narareka kuko nawe atabifunguye ko wacu bihe nanje naraheba imberaho kuko urumva wacu ujya he none wacu ufungura
narihangana kuko naje urumva akazi kiwanje niko natonda kuko umuntu akora ko kazi byashitse kuko nari namaze kwiyakira jewe aho ngiye dufate mwako kazi hari nk'igihe bishika ugasanga hariho nk'abasanze mukorana wo muba muriko mukorana hari igihe usanga muhuza ugasanga arakubereye umubyeyi nyine arakurenze kubera ababona ibibazo byawe nawe urimo yego umuntu yahuye nabyo akakwakira akaraza naba n'ingene agufasha none urumva rero ico gihe mwemwe warahavuye uraja kwitura ubutungane murabana burundu kubera wabonye ko vyanse canke yarabandanije byo gushaka kukwica umusozi nene nakubajije ikintu cyatumye ibyo byarabandanije yaratinze rero n'ubundi bongeye ndaguma ntumako kuko jewe naraciye mu nzego zose zihanura ndaca mu bantu dufate naraciye mu ba ntuzenya mu madini dufate amadini atandukanye mu mashengero kugira azarahanura aduhanura biranga atandukanye dufate byaragezeho n'ubundi hamwe yongera aragenda iwabo agiye iwabo acafunga y'umwaka ico gihe yafunze y'umwaka wose tutagwanye tutagizero yaragezeho rero ariyumvira agize ya mibano nk'iyi wanje iwabo naho ibayeho mu muryango iwabo naho iraba mibi aca mu kugaruka kugira yumvise umenga biramugoye yahise aca muri komine aca kuri musitanteri ahita musitantera mu mako arabaza none ibi bintu nibiki niwe wamwirukanye jewe ngaha icyo mwokora naho murabaza n'umutumba mwumve ubu sinigeze ndamwirukana sindanazi n'ibintu ahubwo gusa mugabo jewe hariho amakosa tuguma dukorana aguma akora kandi mu muryango andayerekana kandi aranaboneka jewe ahubwo sindanabizi icyo namwe nkeka mwofasha ico gihe mwaciye muvana burundu rero musitanteri yatanze itegeko ngo urumva ko atakwirukanye ngo nasubire mu rugo bocu bamwakira wari ubishaka kumwakira canke baramugushihatiye mu mategeko ubu kuko twebwe abagabo muntu uzenya mu itegeko wewe urumva uko bakugize nuko urumva dufate mu butungane cyangwa hehe kuko twebwe uko tugizwe ku kintu cy'umukenyezi nuko nta jambo rimwe ry'iwacu ryumvikana utanga ngo ryumvikane we rero urumva umusitanteri yaciye akubwira ati mutwara asubire mu rugo wewe ucura byaye kuko yumvuga ati oya ntasubira mu rugo icyari kuca kiba yari impimba none bari kugufungira iki atakosa wakora twebwe twama twafunzwe kuko twebwe ihohoterwa tugira turigirirwa mu rugo tukongera tukarigirirwa no mu ntuze no mu butungane no mu ntwaro mu ntwaro rero nicyo kintu mbere kitwica cyane kuko umugore ubu birageraho avuze ati uvuze na gato yakubwira ngo twira gato ndakuba guterere hariya kuko nicyo kintu ngo ahariho hose tuguma tubarirwa ngo ucira amate hasi ngo ubunyene baca ngo nkobereza gato ngo bazoba ngugiye kandi niko binari haba no kwa procureur cyangwa hehe cyangwa kwa upeji umukenyezi agiye akavuga ngo jewe ngo kibazo kiwanje niki ngo kimeze gutya wowe nawe wiganye bya bibazo bakubwira ngo nta bindi bibazo wewe turiko turakubaza umviriza iki gusa no kuvuga mwebwe ntimwumvirizwa twebwe nta kumvirizwa na gatoya bavuga ca kindi umva ariko we ntibagufunze oya kandi navutse ati nasubire mu rugo ko nakurikije uko ayo mategeko yene none mugabo urumva mwarinze murateba muravana no kuvuga ko byatsinze birakunda byagumye bikunda kandi byagumye bikomeye agishika rero mu rugo byagumye rero bica yaje rero dufate umenga sinzi ni nk'undi munyafrika wa bimwe bitakabaye burya yarakoze ibintu yavuze ati mpaka jewe ntagukoreje impimba ngo nje mu mpimba ngo sinzoryama ndabibona niko yakubwiye nayo yagukoreye iki
ico gihe ca nyuma kugira ngo arinda yarakoze ibintu byinshi byo kugira iki ngo nje mu mpimba nyene kuko yarageraho agapima hajya mw'ijoro turyamye mbere dufate abantu bamakumbugi wanje kandi icyo mbere nanibagiye aho naza ngira ikintu cyo kuncoza cyane avuga ko je ntari umugabo ndimbwa ngo kubera ko ngo je sindi umugabo ndimbwa none yakubwira ko utari umugabo utari ntaco maze niko yabivuga okay ntaco maze none yababikuye kuko ntiwasuma narasuma none amabanga yose umugabo ategerezwa gukora mu rugo warayakora hanyuma agacakubwira gusa ikibazo hajya aya ntafunguriwe mugabo nukuvuga ubuza gushaka bene ivyo by'amabanga yo mu rugo nukuvuga bikora umuntu yabanje gufungura ku mwanya ntafunguye mvuye gukora none wumva woza kumpiga ko bya bindi by'amabanga atakintu nafunguye kandi nawe yafunguye no kuvuga wowe yagusaba ibyo gusaba nawe ufise inzara mu nda ntibikuwe ntamfunguriye ntagize kandi nasumye na je nsumye sinanafunguriwe none wumva ivyo uwo bija umuntu wumva yari warumva ntavyo washobora byaca byanka ugaca ubihera none wumva vyoshoboka nyene ushoje utagaburiwe utanakiriwe kandi ibyo ko binaja canke yaca kwagiriza ko canke yaca kwagiriza ko ufise ahandi hantu ubironka ngira oya ico ntacyo yanyagiriza kuko nta hantu na hamwe nta n'icyerekana kuko ibikorwa n'abandiko naho nakora wovuga uti naba niruhiye hanyuma nkaca mburiye n'ibyo kurya hanyuma gaca ndondera ko ayo mabanga ni kuvuga ntiyangera ko saa sita haba no mwijoro nimba nka kwa kuri nimba nasize ndamubwiye ati burya rero dukora ibi dusubira ibi nawe yagiye iyo yakoze wenyene ivyo mu mutwe iwe niwe yakora ibyo yumva akeneye okay hanyuma rero urumva ico gihe ca nyuma cakubwira ati mpaka uzoje mu mpimba yaciye akora ico gihe none ca nyuma ico gihe kubera rero imigenderanire mikuru ya babandi bamwe nkubwira dufitaniye amatati yaciye iba myinshi cane haguma habamwo n'inyigisho mbi zo kugira iki zijanye nyene nivyo by'amatati baze by'amatati y'amatongo ari hatari yarageraho mwijoro nkajya umuntu turyamye dusinziriye akaca akoma induru agakoma induru rero afise hariko arayirungika hahandi nyene muri babandi ngo aranyishe n'umuntu abantu nkikangura menga ndahahamutse atakina mbazi ibyari byakaca sohoka arakarabisha induru hahandi nyene muri babandi hanyuma bakaca baza bobo rero baba baje kunki nukuvuga ni kuri misiyo baza jewe ngo urumva sinavuga ngo shira kwikamba ibyo rero urumva atari abategetsi atabone baba bafise uburenganzira nyabaki turagushira kwikamba ngo turagirane ibyo ndabihohoterwamwo cyane ndageraho jewe hamwe mpahamuka ndaharura ati jewe ubu numva no kwihikizirika ndahahamuka mu mutima ndagirane numva neza ati jewe numva no kwihikiziriko mpe abanyamuryango bamwe bakampumuza nkageraho ngahiga ati se none basha arampigisha dufate mu ntuzenya akampigisha ku mutumba akampigisha muri komine akampigisha hehe aho hose nukuvuga mu bibazo ibyagiye kundeka natwe twebwe abagabo dushokwa nk'ibihebe mu ntuze mu ntwara ni nka kurya bashora ibihebe bigiye kubana kuko umugabo wari we wese bumva ngo umugore aramukomfotsa ubu bavuga ati ni nka kurya ugenda uvuga ati ngiye gutabwa mu mpimba urumva ni impimba uba ugiye gutabwa nta esipana nto y'ubuvuzi yo gusubira inyuma ntayo nta tegeko na rimwe ubu riza rivuga kuko unavuze ati none jewe umugabo wumva agateka kanje karihe icyo ntiwumvamwo namba nta kintu na kimwe uhabwa mu ijambo mugabo bahavuye baragutunganiriza muravana ubu byaracociye burya byaragezeho rero jewe ndananirwa rwose ndaharura naragezeho rero no mwijoro yarampakije isafarizi amfata mu buzima ashaka kunyica
agira gute yamfashe mu buzima Ah. amagara akagu wanyice ngwa nkureho muryamye yego ataco mupfuye yaraduka uko nyene canke mwaba muriko muravugana agashavura hano hari hahandi nyene hamwe nkubwira mw'ibyo nyene ndiko ndakubwira yampakije isafarize abonye fate naravye akaca koma induru byitwa yuko ari jewe ndamukubise babandi rero n'ubundi baza none we nta babanyi wari ufise ngo bagutabare ababanyi we ntiyumva muri bamwe baraza kuntabara nyene mugabo abandi ni muri babandi nyene ndiko ndakubwira ico gihe rero aragufashe ngaho arahatswe kukwica uraraba hanyuma burya ndabye babandi rero muri babandi bo urumva baza bashiramwo umuriro baza bashiramwo umuriro gusa wo kugira nte kuko bo bavuga ati twebwe twobona ahubwo aragize ikibazo kuko bo iwabo niko bavyiyumvira none kamuta ngaho ico gihe amaze kugufataho hanyuma ukaraba byaciye byahereye we wakoze iki bukeye aho byahereye kukubera urumva narabyiganiye abantu nzenya kuko baje bari bamaze nari namaze kuhahamuka no mu mutwe sinari nkifiserezo dufate burya umeze nyo ukumva nimba ari kibazo kumva induru mu kanya ukumva yindi mu kanya kandi ukumva niyo yo kukubohesha gusa yo kugirana je burya nari nanatayeretse nkumva kuko nari nagezeho mbere nagize umutwe ugumye no guhahamuka nari guhahamuka kandi narahatswe n'ubundi no kugwari hahamuka kuko ntibyahereye aho nukuvuga bigenze nyo abikoze ubugira kabiri baraza bo urumva bamwe baca baza umuryango ngo reka ngo tubihanure ngo tugirente umuntu yatayatswe kukwica wowe bihanura gute none jewe umuntu bigende nyo hama bice bibo jewe sindabyanka data kugira nte sinje muri ya mpimba nkuko mubyumva jewe nta kundi tego ni muhanura mugabe ico nakoze je naraharuye none mpakwe isafari zibiri ce tuguma tubana nawe nkuko nyene nahise jewe mu nzu nigira ku ruhande mu kindi cuma burya haca habaho kuguma girante abantu baza n'ubundi antyoza kuko icyaba cyose yaguma antyoza imbere z'abantu avuga ko je ntari umugabo ndimbwa ico ntigiyagishira inyuma burya icyo yaciye akora hari ikintu yakoze avuga ngo ko bigenze nyo ngo rindira nze ndamwereke ukuntu bigenda yapimye mw'ijoro acakoma induru acavuga ngo je ngo nariko ndamuryango inzara ngo mu bihimba vy'irondoka ngo uriko mugenza mu bihimba vy'irondoka kandi mutari muryamana kubera iki ngo ankorere bimwe yari karavuga uja mu mpimba ngo nje mu mpimba naravuze ati jewe nimba wumva umwana wanyaho onyari hendeje muri ico gihe umwana yarakiri muto agihetswe ko wumva bimeze abavyeyi bariho ngaho bashoboye ibintu nibaje ahantu bamurare cankwe nimba cankwa je kutugende kubaganga bagikore barabe nibasanga ivyo bintu ari byo cankwe jewe niyo yigenjarana iyo yigenjarana je nta kundi yaraharuye yumvise bigenze aca araharura aca aravuga ngo nta kundi nimubireke ngo nimubihanure burya bigezeho nagize nca numva ikintu yateguye yuko ubu ngo agomba kubaza igiti ngo aca kiraza mu mazi uhama ngo bukeye aca asubirako n'induru ngo bigende nka kwa kundi ico giti akiraze mu mazi uhama aca yongera ko minduru ngo aca abwira abantu tubuhoho rero raba ukuntu yabikoze je navyumvise sindakitahuye ico kintu none kitagishize mu mazi vyari kuba bihuriye gite yuko ari cyo nagira ndamwicishe okay dufate yuko ari cyo nari kumukoresha mu bihimba vy'irondoka dufate hanyuma yarakibazishije wenyene urumva ico byabaye nka kurya umuntu yigamba nyene dufate nko mu bantu ndavyumvise ati jewe uko biri kose namaze gutegurirwa intuzenya nk'iyo je numva sinosubira kubyemera haba urabona
yaguma nyitwarira haba muri komine haba hehe nahise mfata umugambi jewe ndavuga ati nta kundi je ngomba nitura ubutungane nguma mpigishwa je nahise nitura sentare ucugenda gusaba ko mubana naciye nitura sentare yego hanyuma muca murabana nitoye sentare yaratwumvirije kandi iraraba n'ivyo byose n'ivyo byasaba kuko je naciye ku masonga kuko kuva muri ico gihe urazi ndondaguye nk'ibyo ni byinshi byo nahohotewe ni byinshi cyane bitagira urugero naciye ku masonga none kamuta haheze umwanya ngana gute muvanye umwanya ni igihe kirekire ni kirekire no kuvuga ko haheze imyaka ingana ni ukuvuga sentare idusomera urubanza rwo kwahukana ni ukuvuga haheze imyaka 10 haheze imyaka 10 muvanye yego urumva ibyo bihe we mwagize mariage mu 2006 mu 2006 muco mubana gushika mu 2000 ibyo bintu byose by'amahohoterwa byakubaye ko byashitse mu mwaka gushika mu 2015 canke na 14 aho jewe nitura sentare sinitwongeye kubana mwiyozo je ndaciye nsohoka je nije nasohotse wowe wasohotse ucujaye nahise nagiye nukuvuga nagiye mu buhungiro nahise niyubakira kandi kantu mu nyuma nabanje ndaturatura hama nubaka kandi kantu gatoya k'ubuhungiro mugabo atari niyo sambu yiwanje waciye uja kurondera irindi tongo ahandi hantu gira oya si irindi tongo siryo wagiye mu itongo ry'iwawe urubaka yindi nzu yiwawe dufate ni nk'intuzenya ni mu ry'umuryango mugabo ni nko mu buhungiro si mu ry'iwanje aho bamaze kubacira urubanza rugahera barayigusubije itongo ryawe bambe iyo nzu canke barababwiye mugabure canke niwe yagumye muri iyo nzu nkuru iyo mwari musanzwe mubana nukuvuga kuva ico gihe urubanza rucibwa gwaraciwe mugabo baranse kurunshirira mu ngiro nagumye nitura ndabura barunshirira mu ngiro mugabo gwaraciwe rurahera baragutunganirije woko ubibona baragutunganirije bararusomye yego barasoma yuko tuvanye mugabo gusa kurushira mu ngiro biranga yego niho nakumye rero wewe yagumye ahohotera ico nanibagiye ikibazo c'umwana yaciye abyara nk'ubwo rugo tutabana aho twari ko turaburana jewe mbiyo nawe abiyo yabyariye mu nzu yawe n'undi mugabo abyariraho acaragaruka rero wa mwana amushira kuri jewe ngo ni jewe twabyaranye nawe tufate twaburana tutabana n'ubundi ruburundi rubanza rukurikira n'ubwo rundi rwo kwahukana zica zibamwo zibiri nukuvuga rero sentare ico uwo mwana ngo nyango munyomeka ko ngo nyango ngo ninemere ndamwandikisha no waramwandikisha irusomye nkuko icyo yaciye akora yahise njana mu ntuzenya muri komini vuba na vuba bankonfoka yo mu Nyamiramabi bankonfotseyo nyagihe nabonye konfokasi yari zingahe nanje narinda nagwaye nja kwa muganga ikonfokasiyo mbona zibaye zingahe ujya ndagenda kugira ndabereke ngiye n'imiti bantoye malaria ntaranagira ujya bavuze ngo ahubwo siwe tubonye ngo injira hajya bace bakwinjiza mu gashi ngo injira hajya ngo ubu mwana sigwawe rutaranasoma bambe bataranagira bica bisaba yuko bonyene ngo barushire mu ngiro ngo aha ayo ngo nukuvayo wanditse umwanditse uteye igikumwe waramwandikishije no n'umwana bamfatiye yo mpiri nukuvuga naciye ndanaremberayo naririye yiyo miti niho natanguye kuyifatira mu gasho ndagumayo mbere nanduruka ndanaremberayo burundu bamunyemerejeyo ku nguvu imiryango nayo yiwanje iraraba twebwe none duhebe umuntu ubuzima bwiwe apfire mu gasho tubwire ngo tumukureyo tugira kubera uwo umwana ko ari mwene gihugu ngo botuma bamwemeza data uwo mwana mugabo tukaronka ubuzima ko wacu no kuvuga rero wewe wahohotewe kabiri bagutwaye ibyawe bakubwira bakwagiriza umwana atari n'uwawe ubu rero urubanza rwawe ruracari muri sentare n'ubu ntibirahera uwo mwana rero baca bamunyomeka ko kumpaka bamunyandikisha kumpaka bivaye niyo ngwara burya
rero baca barankurayo baza kumvuza ari uko bamunyometseko aguma n'ubundi mw'urwo rugo n'ubundi aguma akoriho n'ubundi kumpohotera n'ubu rero aracari muri urwo rugo rwawe n'ubu aracari mw'urwo rugo kandi wambwiye ko haheze imyaka 10 barabatunganirije ntarashobora kugira sentare yaraciye urubanza ruragira mugabo kurushira mu ngiro nk'uko yaruciye biranga amategeko aranka kunkorera yego burya imbere n'inyuma rero yaciye yongera n'ubundi urumva yongera arabyara uwundi mwana agira kandi n'ubundi ntitubana kuko umwana wiwanje dufitaniye n'uyu umwe niwe wemera uwo wundi agira kandi kabiri barahavuye barasubira urumva uwa kabiri baramukometse uwa kabiri urumva bamunyemetseko uwagira gatatu rero n'ubundi urubanza rero acaragira nahone ngo nindamwandikishe nawene ngo nije ndamubyarako tutabana miyo myaka yose nta n'uvugana n'uwundi niyo nzu ndayiraba nk'inzisa nukuvuga jewe ndi hanze je ndi hanze n'iby'urugo niwe dufate abijeje mugabo kurima urarima mu itongo ryawe canke mwana muhaya harima wumva je ndahafise uburenganzira buke Yesana ni atari biragoye wumva ndahafise uburenganzira ko nituri itegeko atani itegeko rigira burya agahengo rero kaho bigereye nuko nituye iyi ntuzenya iyi ntuza kugira bimwe bigire bije mu ntuzenya ni dosiya ici imbere kugira barabe ingene barushira mu ngiro nukubera irishira hamwe nituye kandi ryamfashije byinshi kuko ubu ndamaze no kumumutima kuko nari namaze gukomera waruzi kuri wenyene mugabo warasanzura hura kuko naragezeho ndumva ati je noronka ububasha bw'ikintu cyonkura miki gihugu yo ngira ububasha iki gihugu tije no kivuyemo nkaza guhiga ubundi bwigenge bwo mu kindi gihugu kumvo z'imibano nkiyo ndabye nkasanga nta utungane na bumwe bugira buntunganiriza cankwe nitura ngo bumfashe numva notuma nja noronka kuntu sohoka iki gihugu no kwihigira ubundi bwigenge bwo mu kindi wari warababaye cyane bidasanzwe kandi ndanaraba n'inyuma zanje n'abandi jeho jenda nakize ubu kuko ndiko ndakira bariko irishira hamwe ririko rinkiza ku mutima rimvura ibikomere mugabo hariho n'abandi bari nyuma zanje nabo mbona nkuko benshi batagira igitigiri benshi bomotse bagizene nkuko nyene kwanje kandi ugasanga ni byahatari kuko nk'imbere n'inyuma nka leta ikoze nk'ikintu ikashira nk'imbere kugira igaragaza ivuge ati niba jimbere nabo abahohotewe bose hari igihe bosanga ari borenga kijya gitigiri bavuga ku bakenyezi cyorenga nk'isafari mirongo yego